Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 22/02/2024. Ico utegerezwa gusa nyene ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru bene aya umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Bururi abantu babiri barapfuye abandi barenga 30 barakomereka cane harimwo babiri bacitse amaboko bivuye ku isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yatemvye. Iryo sanganya ryabereye mw'ibarabara rikuru inomero 16 ahitwa Kiryama muri komine Songa. Umuvuduko munini no gupakira ibintu n'abantu birenze yoba ariyo ntandaro y'iryo sanganya nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Abakomeretse bajanywe kuvurirwa ku bitaro bitandukanye vy'iyo ntara. Juvin Ndayikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi yahashitse iryo sanganya rikiba ahanura abafise ingendeshwa gukurikiza amategeko y'ibarabara. Vyinshi kuri ino nkuru nyene ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo i Bururi kandi nyene ikiziga c'umukuru w'umutumba Nyarugera muri komine Bururi caratowe mu gatondo ko kuri uwa gatanu w'ino ndwi iheze munsi y'ibihome vy'akazu kiwe ata muntu yakabamwo. Abanyagihugu bagitoye bamenyesha ko ako kazu kari kwibarabara kari kamaze no gusambuka. Abiwe bavuga ko bamuheruka ku munsi wa gatatu kandi ko barondeye barahebura. Bamwe bibaza ko yoba yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana, ikiziga bakakiremeka ko izo mpome kugira bahuvye amatohoza. Abandi bikeka ko yoba yaguweko n'ivyo bihome aca arapfa. Musitanteri wa komine Bururi amenyesha ko inyamiramabi zatanguye amatohoza. Felix Niyongabo yongera ko isuzuma ry'umuganga ari ryo rizokwerekana ko uwo mukuru w'umutumba yoba yaranizwe canke yaguweko n'impome z'ako kazu. Nayo mu ntara ya Kirundo bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba Mugendo muri komine Ntega baridogera abajejwe intwaro mu gacimbiri no ku mutumba. Babagiriza ko batabafasha bikwiye mu gushira mu ngiro imanza zaciwe na sentare mu matati baba bafitaniye n'abo bubakanye igihe baharitswe. Bavuga ko bibatera umutekano muke bagatinya no kuhasiga ubuzima. Basaba intwaro kubafasha kugira ico kibazo kive mu nzira. Abatuye ico kibazo Buramatari mu nama yagiranye n'abanyagihugu bo muri zone Mugendo kuri uwu wa kane. Victor Segasago ahamagarira abo bakenyezi kubimenyesha musitanteri igihe cose babonye ko batariko barafashwa n'abajejwe intwaro ku mitumba. Asaba abajejwe igisata c'ubutungane gufasha abo bakenyezi gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'imanza zaciwe mu gihe babona ko zatevye. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende. Ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Nayo kandi Manirakiza Johnson inyuruzwa ryiwe ngo ryateguwe rishirwa mu ngiro na George Nshimirimana arongoye umugambwe CNDD FDD hamwe n'umuhanuzi wa Buramatari Gerard Nibigira mu ntara ya Gitega. Manirakiza Johnson batazira biguvu ni umunywanyi w'umugambwe MSD kuva umugambwe ucemererwa gukora ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2009. Akaba mbere hazwi nk'umwe mu bagendaniye umukuru w'umugambwe MSD muri iyo ntara ya Gitega Epitace Nshimirimana. Uyu munywanyi w'umugambwe MSD yaratotejwe bihagije kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 urongoye umugambwe MSD mu ntara ya Gitega amaze guhunga. Ivyo kumutoteza rero ngo bikaba vyaratumye hafatwa arapfungwa yagirizwa ko hari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza.
uyo munyororo w'akarenganyo akaba yarawukoze imyaka irenga 6 yose aho yahavuye arekurwa mu mwaka w'ibihumbi 2021 amaze gufungurwa nk'uko amakuru dukura ngaho mu ntara ya Gitega abivuga ntiyorohewe kuko naho nyene yagumye atotezwa yongera aterwa ubwoba mu buryo bumwe n'ubundi mu gihe yari asanzwe aba mu gisagara ca Gitega muri karitsiye Nyamugari mu Giswahili yaratotejwe arahava arimuka aja kuba muri karitsiye ya Karera ya kabiri n'umuryango wiwe naho nyene hakaba ngo yaguma abwira abagenzi biwe ko adatekanye ngo kuko yama ariko araterwa ubwoba ngo bamwagiriza kuba mu mugambwe MSD mu nyuma hakaba yarahavuye aronka akazi k'izamu muri atelier yikorera kwa Manyatisi aho yari amaze igihe akora ako kazi k'izamu nk'uko amakuru twaronse tuyakuye aho yari asanzwe ararizamu ngaho kuri atelier abivuga ngo uyo munywanyi w'umugambwe MSD kw'igenekerezo ry'11 z'ukwezi kwa 10 2023 igihe c'isaha hafi 4 z'ijoro ngo niho haza imodoka y'igipolisi co ngaho mu ntara ya Gitega ngo iraheza irahagarara ngo niko kwinjira muri iyo atelier ngo batora Manirakiza Johnson batazira biguvu ngo bamushira mu modoka baramujana muri ico gihe ngo yaragerageje gutabaza yamara ngo abandi bazamu bakaba baraciye binyegeza inyuma gato y'iyo modoka y'igipolisi ngo hariho n'iyindi modoka y'umushingamateka George Nshimirimana asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo akaba yari kumwe n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega Nibigira Gerard ngo bikaba vyaboneka ko bari kumwe nabo bamunyuruje nk'uko amakuru twaronse kandi habandanya bivuga ngo nuko mu nyuma abapolisi bagarutse bagatera ubwoba abazamu bari basanzwe bakorana n'uyo muhisi ngo ni baramuka bagize ico bavuga ko kizobakorako ku bw'ayo makuru nyene Manirakiza Johnson ngo yajanywe ahantu ata muntu n'umwe yigeze amenya ahariho inyuma y'ukwezi hakaba ariho bivurwa ko yagandaguwe agaheza ikiziga ciwe kikaza gutabwa mu ntara ya Muyinga amakuru abo mu muryango wiwe bemeza ariko bakavuga ko batigeze bagira uburenganzira bwo gushobora kumushingurana iteka baba abo bo mu muryango wiwe co kimwe n'abanywanyi b'umugambwe MSD ishavuriraniga ryo kubona iyo nzirakarengane yaragandaguwe kuri ivyo rero abanyagihugu co kimwe n'abo banywanyi b'umugambwe MSD mu ntara ya Gitega twashoboye kuganira bavuga ko amaraso y'inzirakarengane abandanya kumeneka ngo atazobura gukwirikirana abariko barayamena nayo ngo intwaro ya CNDD FDD yarahindutse urusyo abarundi bakwiye kwitura kuko rubaremereye kw'izosi tukaba turiko turagerageza kurondera abo mu mugambwe MSD kugira ngo tubaze ivyerekeye urwo rupfu rw'umunywanyi wabo hamwe n'umushingamateka George Nshimirimana asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega Nibigira Gerard bari kumwe ngo twumve ico bavuga kuri urwo rupfu yamara abo bose tukaba tutarashobora kubatora ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa radiyo Haguruka ikaba yaranditswe na Ninete Nancy Mutoni nayo mu gusozera ano makuru womenya ko muri komine Kayanza abakuru b'imitumba batatu bamaze guhagarikwa vy'imfatakibanza muri uku kwezi kwa 2024 mu vyo bagirizwa harimwo ubuhumbu imishwano mu miryango ndetse n'ibindi mu ntara ya Ngozi naho abarongoye amazone 4 nabo barahagaritswe baranasubirizwa kuva muri Kigarama 2023 gushika ubu umukuru w'umutumba wa Gacu muri zone Murima komine n'intara ya Kayanza yahagaritswe vy'imfatakibanza yagirizwa ubuhumbu n'umukuru w'umutumba wa Ruvomo muri zone Murima nyene nawe yarahagaritswe vy'imfatakibanza kubera yama mu nduru n'umukenyezi wiwe n'abana abo babiri bakaba barahagaritswe kuwa 17/2024 na Godefroid niyo nizigiye mustaniri wa komine Kayanza
uwundi yahagaritswe vy'imfatakibanza mu mabanga yiwe kuri uyu wa 20/0/2024 ni umukuru w'umutumba Mpanda Migege muri zone Kabuye komine Kayanza uwo yagirizwa gutoza amafaranga yo kubaka ibiro vy'umutumba ariko ntiyavyubaka Musitanteri wa komine Kayanza akaba amenyesha ko indongozi zigenza nabi canke zidatunganiriza abenegihugu atazozihanganira mu ntara ya Ngozi naho abayobozi ba zone Gatsinda ndetse na Mwumba muri komine Mwumba hamwe na zone Ngoma muri komine Gashikanwa n'uwurongoye zone Musasa muri komine Kiremba nibo bakombowe mu kwezi kumwe bivuye ku guhagarika canke urucuruzwa rwo mu kinywabi abo bakaba baramaze no gusubirizwa Desire Minani buramatari w'intara ya Ngozi hakaba agabisha abakora urudandazwa rutemewe n'amategeko haba ku barongozi canke abenegihugu ko baba bariko barigenza ukutariko ngaha akaba ariho nsoreje hano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi ugire n'ibihe vyiza